umva ukuri. Iyo dusomye mu gitabo ca Matayo hatubuza kwiganyira, ntukiganyire. Muri iki gitabo hatwereka ko kizira kwiganyira. Haravuze ngo nico gituma ndababarira ntimukiganyire amagara yanyu mu vyo muzorya canke muzonywa canke umubiri wanyu canke ivyambagwa. Umva ukuri. Kirazira kwiganyira kuko nubwo umuntu yoba ari mu marushwa, ahubwo akwiye guhagarara akizera Imana kuko Imana ariyo mushobora vyose. Muri kino gitabo hatwereka ko kwiganyira ari amakosa. Iyi ni inyigisho yatanzwe na Yesu ariko abuza abantu kwiganyira, aberetse ko ku murongo waho wa 26 hatwereka ngo nimurabe ibiguruka mu kirere uburyo bishobora kurya, bihabwa ibyo bifungura kandi bitarima. Umva ukuri. Kandi akandi karoro yatanze nakaho yerekanye uburyo amashugwe yo ku misozi abegwa akabasa neza, akaba atarima, atagikorwa na kimwe akora, agashobora kubaho ameze neza, abereye ijisho, abantu bayitegereza. Imana yahaye kubegwa. Umandanije usoma ku murongo wo hepfo hatubuza kwiganyira kuko avuga ngo umubiri wacu ivyo kurya, amagara yacu aruta ivyo kurya kandi n'umubiri wacu karuta ivyambagwa. Gutyo akatubuza kwiganyira kuko dufise agaciro mu nyonga z'Imana karengeye akamashugwe kandi karengeye n'ibiguruka. Umva ukuri. Mu gitabo c'Abikorinto ba kabiri igice ca 4 naho hakatubuza kwiganyira no kwiririra kuko amarushwa ducamwo Imana ifise uko iba iyabona kandi ifise n'uburyo ishobora kuyadukiza. Umva ukuri. Baravuze mu gice ca 4 ku murongo wa 16 baravuze ngo amarushwa yacu nayi igihe gito. Nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Umva ukuri. Nico gituma tutiganyira kuko umuntu wacu wo kurukoba naho ari karabora, bituma tutiganyira kuko umuntu wo mu mutima, umuntu w'indani aguma ahinduka musha uko bukeye nuko bwije ahinduka musha. Hepfo baravuze ngo kuko amarushwa yacu ahwahutse yakanya ka none yiyongeranirije kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Umva ukuri. Nubwo umuntu ashobora guca mu marushwa, agaca mu bibazo, agaca mu ngorane, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitukiganyire, ngo amarushwa yacu arahwahutse cyane. Iyo turiko turayacamwo tukayihanganira, ayo marushwa agenda akatwegereza, agadushikiriza kuzobona ubwiza burengereje bw'ibihe bitazoshira. Umva ukuri. Kubw'ivyo rero bikatubuza kwiganyira, bikatubuza kwihebura. Iyo umuntu aciye mu vyago, iyo umuntu agwaje, iyo umuntu abuze uwiwe, bidusaba kwitunganya akihangana kugira ngo yirinde kwihebura, ahubwo agasenga Imana kuko amarushwa yacu ari igihe gito. Umva ukuri. Yesu rero yabonye ko tugiye guhura n'ibibazo. Mu gitabo ca Yohana mu gice ca 16 umurongo nuwa 31 haravuze ngo ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa menshi ariko nimuhumure jewe naranesheje. Umva ukuri. Yesu rero tuhanuye ko dukwiye kwirinda kwiganyira mwisi nubwo turi n'amarushwa menshi, ariko kuko we yanesheje aratubwiye ngo nimuhumure naranesheje. Niwe yiteguye kutugwanirira akatuneshereza ayo makuba, akatuneshereza ivyo vyago. Twirinde kwiganyira. Umva ukuri.